Ndabaramukije bakunzi mwese ba televiziyo Renaissance ndabahaye nikaze no muri kino kiganiro aho televiziyo yanyu yagiye guhura n'usanzwe arongoye impunzi z'abarundi n'abakongomani baba mu bisagara byo mu gihugu c'u Rwanda. Iyo tuzakuganira ko uno munsi nibijanye n'impunzi ahanini z'abarundi uko zisanzwe zibayeho mu bibereho yazo nico leta y'Ubujumbura isanzwe ivuga kuri zo mpunzi. Reka ndabaha ikaze muri kino kiganiro mukanya twakire umutumire wacu. Ndabaramukije. Mwaramutse neza. Tugiriye ko hari ibikorane byatangwe ku munsi w'ejo bikubera mu ntara ya Karusi aho hariko haba amasengesho yo gusabira Uburundi n'abarundi. Muri ico gikorane ku munsi wa gatatu aho catangura Petero Nkurunziza yamenyesheje yuko bagiye gusabira n'abarundi basanzwe ba mu gihugu c'u Rwanda aho basanzwe babayeho nk'abacangero. Mbega mwebwe niko mubibona musanzwe murongoye izo mpunzi iyo mvugo muyisigura gute? Murakoze kumbaza ico kibazo naho ntarayumva iyo mvugo muvuga y'umukuru w'igihugu ko yo bari kasabira abarundi b'impunzi ziri mu Rwanda ko zifashwe nabi. Nibaza yuko abamushikiriza amakuru bayamushikiriza nabi cyane kuko nkuko na mu bibizi impunzi ziri mu gihugu c'u Rwanda zifashwe neza cyane. Muri rusangi umutekano wabo uracungerewe bimwe bikomeye naho mubona hari uja n'uruza imbibe zitugaye abarundi baguma baza abandi bagenda ariko umutekano wacu umeze neza. Mboneyeho mbere no gukengurukira leta y'u Rwanda yoyo idahengeshanya ku munsi kutuba hafi n'ubugize ikibazo hagishikiriza abajeje umutekano bamutabara hakiri kare atacaraba naho hatabura gacamwo. Ukabona yuko kumbure bene wacu bava i Burundi babazanywe n'ibitabereye ariko turabona yuko bagerageza kuducungira umutekano. Rero nta muntu numwe ariko aracugwa bufuri na buhoro. Nibaza yuko nimba ariko yabivuze yosabira abarundi muri rusangi muga ntiyosabira ngo ni impunzi zo mu Rwanda zimerewe nabi nta uri karacugwa bufuri na buhoro. Muri rusangi none impunzi ziba mu miji hano mu gihugu c'u Rwanda zisanzwe zibayeho gute mu buzima bwa misi yose? Hariho impunzi nkombi nkizi impunzi ziba muri no miji murazi mu buzima bwo mu muji hose buragora singaha gusa ku isi yose ubuzima bwo mu muji buragora bari mu migwi myinshi. Rero hariho rero abafise akazi abaronse akazi biciye mu bumenyi bafise ahantu uvuga nk'abigisha muri za kaminuza abaganga banonosoye ibyo kuvura twita abadokiteri murazora mu bitaro byinshi byo muri iki gihugu harimo abaganga benshi b'abarundi nuko bashima ko arabakerebutsi ari incabwenge no mu bundi buzi bakora ibibazo hamwe n'abandi baragenda bakagerageza bakipima abatoye ikibazo bakabaha akazi. Iyo basanze rero ufite icyangombwa baraguha akazi hanyuma ukanafungura ukanaguruza konte hanyuma ugatangura gukora ugahembwa. Uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abarundi bazi imyuga. Hari abarundi bafise imyuga itari mike mu bisagara nk'aha Kigali cyangwa za Nyamata. Hariho nk'abakora imiduga murabaza ba mekanisiye b'abarundi bakora imiduga neza cyane kandi bashimwa mbere baranabirukira gose. Hakabaho abakora yindi myuga ibaye mugabo yinjiza amafaranga. Hariho dufate nk'abakora ibi byo gushariza bita decor amatablo muramubona amatablo meza cyane akorerwa mu miji za Kicukiro na Kacyiru barayagurisha akavamo amafaranga. N'abandi bakora utubwenegene twagiye baramenya biga hirya no hino nino mbere hari n'abashitse biga imyuga hari abadesa hari abacapa ni byinshi. Umugugira gatatu rero nawo mu buzima busanzwe n'abadandaza. Abadandaza hano hari abarundi bijukira udandaza bari baje basanzwe bafise n'imitahe hanyuma bagakora ngaha bakabakunguka bakabandanya badandaza. Nabo nyene turabona ko ari mu hatera imbere. Ubwa mbere byarabagora kuko batari bwamenyereye ingene amatax atangwa ngaha no mugabo mu nyuma barize barabagirira formation. Hariho shirahamwe rikomeye ryitwa Inkomoko rirabigisha ngene biyungunganya bahanyuma gatanga
amatagisi ku nyungu babimenyereye ubu bariko baramenyera kwibeshaho gutyo bagashobora gutunga imiryango yabo muri iyi miji tubayemo muri ubu buzima. Hariho n'abandi rero bakora utundi tuzi tubayabaye, murazi yuko hariho n'abanyonga amapikipiki, hariho abatwara imiduga amataxi, hariho abatwara n'amagare, barimo bato bashobora gutwara n'amagare, byinshi nk'ibi by'abandi nyabanyarwanda nyine bakora. Ni ukuvuga yuko ico umunyarwanda akora n'umurundi w'impunzi garagikora kikamwungukira kamuzanira amafaranga akibeshaho. Turumva ko bifunzi zifashe neza, mbega nta ngorane zo muhura nazo muri kino gikorwa murongoye ese no mu bikorwa by'impunzi z'abarundi? Inzitizi ntizobura, murabona yuko impunzi yamana ibibazo, kandi cyane ko abenshi mu bahungiye mu miji usanga bari abantu bari babahe mu buzima nyene bw'abakozi ba leta. Abana bacu baramenyereye kubaho neza, murabona ubu baba mu buhungiro batunzwe n'ibintu nyene bibayabaye, cyane ingorane mukuru tugira nizo kwigisha abana. Murabona abana amashuri arazimvye aragoye, kandi kuva mu 2016 niwo mwaka baherutse kwishurira abana b'impunzi ngaha baba mu miji, naho tuguma tudodora ituraronka neza abafasha. Ico ni kibazo kiduraje ishinga cyane. Abana bacu bamwe baravuye mu mashuri kubera ubukene, muravyumva namwe imyaka batumaze 3 ni myinshi ubwo murihira abana. Hanyuma ikindi naco ni tama tubivuga ni ibibazo byo kuvugwa ku bantu bari hagati y'imyaka 13 na 59. Abo HCR ntibafata neza ngo bafashe, ariko naho biruko ari ingwara zimwe bagiye baradufasha, nka malaria barazivura. No kuvuga yuko murazi yuko abantu bangana gutyo bakarigwa na malaria baradufasha bakabavura. Izi z'amakansere amahepatite barashoboye kutuvyemera ko naho bafise iyo myaka bashobora kubavura. Ariko mu minsi iza turiko turadodora turabe yuko twaravuganye na HCR turiko no kugirana inama kugira ngo baduronse udukarata two kwivurizako. Ico ni ikintu nyamukuru kiba gikomeye. Ikindi naco nico kuguma ngaha mu gihugu kubera bamwe batafise ngene biyunguruza, cyane bihereye kubura document de voyage, titre de voyage niko bazita nka kujya kwa passport. Ariko naco nyene ni kibazo kigeze kure cyane mbere, nibaza ko kiri mu gutora inyishu, kuko uyu mugabo nk'uronse akazi aronse contrat, nk'uronse ishuri, nk'umwana aronse ishuri, nk'ugwaye aho hariho nkenyi barazibaha kuko yana ama urgence ni ibintu biba byihuta. Ariko murumva ko bose batarazironka, umwe yitaratariza uko ashoboye. Muri rusange ibibazo nyamukuru ni nk'ivyo, mugabo urumva tuguma tuganira. Inzu yamusavye ntiyahiye, kandi bagaratwumviriza, turindira gusa ko bikunda bikaja mu ngiro. Ivyerekeye ikindi kibazo cyari cerekeye uburangampunzi, bamwe baraburonse abandi ntibaraburonka, mugabo bwarabonetse ko bari bamaze kubusaba. Ico naco nyene urumva dusigaje kurindira ko batubwira umunsi wo kuzitangira igisa nicabonetse. Ikindi kibazo kiriho muri no minsi ni c'abahungu. Abahungu bavi Burundi kubera abajeje kwandika muri rusange mu impunzi bari bakiri mu makambi y'impunzi, kuko murazi yuko ari n'umugwi w'abantu bamwe baserukira Midimare, abandi baserukira immigration, abandi baserukira HCR bakorera hamwe. Abo rero ntibari bwagaruke mugamo ku cinda zo bashitse. No kuvuga rero abahunga bashasha baragira ikibazo cyo kuronka statut y'impunzi ni n'ugoro nayo karata karanga muntu. Ariko navyo nyene tubikurikiranira hafi biri mu gutora inyishu. Muri rusange ni ivyo bibazo duhura n'impunzi. Turumva abarundi babandanya bahunga, mbega hari bitigiri mu fise by'abarundi babandanya bahunga muri kino gihe bahungira no mu gihugu cy'u Rwanda? Hariho abaza batumbera mu miji, abo rero bakaba ari nabo cyane nkurikirana batumbera kwiyandikisha muri HCR. Nabo nyene baje muri kuri liste, baje ku rutonde fata kibanza kuko ntibararonka ngene babandika. Ure biragoye kugira umenye ngo ni gitigiri kiniki. Abandi nabo baje mu makambi fata kibanza za Gashora, za hariya hirya Nyamata, hanyuma gashikirayo mukurindira ko babandika ngo babajane mu kambi Mahama. Urumva rero kumenya ibitigiri byotugora ubu mu duha umwanya twazobibaro tohoreza.
leta y'u Rwanda iragirizwa na leta y'u Burundi ko ariyo iri nyuma yo kubuza abarundi gutaha mu gihugu cabo mwebwe niko mubibona vyifashe gute hano mu gihugu cy'u Rwanda je nibaza yuko twahunze dukuze ata muntu ico twahunze turakizi kandi murabona yuko abahungiye mu miji bose benshi ari abantu bicabwenge bize bamwe bari muri politike n'ivyo abandi nta politike twarimwo abandi bakora ivyabo mugabo urumva kugira uhunguta igihugu cawe ute n'ivyawe utinzuje guturatura suko wahamagawe n'igihugu kindi ni umutima wawe ahubwo nuko twagize amahigo tukaronka abatwakira rero iyo mvugo yo kuvuga ngo leta y'u Rwanda ngo itubuza gutaha siyo yatuzanye icyatuzanye umunsi cyahavuye nibaza ko atabuzo kuri ratubwira ahubwo numva leta ahubwo yo kwikubita gashi intambamye zihari ikazikura kandi cyari ikibazo kigoye kubahiriza amategeko ni ibintu byoroshe kugira ngo abantu bidegevye mu gihugu nta kindi muntu yasaba rero kuvuga yuko leta y'u Rwanda itubuza gutaha ngira ngo bifuza ko tugira nka Tanzania ibirukana ku nguvu mugabo urumva abantu ntibumva amategeko kumwe ntibagira n'impuhwe kumwe mwumva yuko ico gihe ata muntu yo kwirukana umuntu afise ubwenge ikibazo kitararahera cyamuzanye natwe ntitwifuza kuguma ngaha nibagiheze bagitunganye hanyuma dutahe reka nabashimire Patrice Ntadohoka kubona mwitavye kino kiganiro nibutse bari kuradukurikira ko musanze murongoye impunzi z'abarundi nizo mu bindi bihugu ziba mu miji hano mu gihugu cy'u Rwanda reka nabashimire nabwe mwariko muradukurikirana hano cyo dusozera kino kiganiro twariko turagirana n'usanze arongoye impunzi z'abarundi kana n'izibindi bihugu zisanzwe ziba mu miji y'igihugu cy'u Rwanda reka nabifurize kuranirwaho muri hose naho utaha